Ego gira ukoze kubwo abandi niryo titre gikorwa cuno munsi bateguye ni bande n'abantu bishize hamwe nka Love Nation team iri kumwe n'indi team busangiye aje gutanga imfashanyo ngaha anya isororezo ahantu kure kabisa uraduga imisozi n'indi ukaruhasoni Elmar marimo ko bisanzwe navuze ati nanje kandahashike kugira ngo ndabashikirize inkuru yose ngene biza kugenda ndibaza murabona ukuntu ibintu byagenze hano abantu baronse utuntu tumeze neza ibitenge amasabuni utuntu two gufungura amavuta n'ibindi byinshi so Elmar marimo ndavuga ati sinohereza ngaha reka mu mwanya ndondere babiri canke batatu kugira ngo bagire ico badushikirije kuri kino kigogwa hama namwe mugire ico mutahuye mugire ico mwize kugira ngo wige gufasha uwundi ukiriho kuko ntuzu wifutse gufasha ari kubona ko iminsi iri kirakujana ariko muri duke twa office wige gufasha abandi murakoze cyane kumana Elmar marimo hama ibindi byose turabikurikirana buke murakoze. Ego ngo nabwiye ko turi muri Love Nation team ndi kumwe n'umwe mu bigeme bari mu bateguye kino gikorwa ariko imbere y'avyo katubanze tumuramutse ndetse ani introduce kuri mwebwe mumenyo wariwe bite. Ni sawa ndakomeye kadamutse n'abakunzi bose bandaha TV nitire ko mumeze neza. Ego kubatakuzi akazina kawe ninde ujejwe iki muri Love Nation team? Nitwa John woni imbere muri Love Nation ndi umuntu uvuga ngo tumo créatrice wayo canke umuntu yiyumvire gushiraho Love Nation. Ego Love Nation naravye nasanze umenga na jeune benshi ariko si bato cyane ariko bari mu rungano ruri hagati na hagati barashobora gukora ubukwe abandi bakarongorwa ego ibintu nk'ivyo kugira ngo mwiyumvire gukrea ino groupe byafashe uburyo bumeze gute kuko abajene bo muri no misi benshi ubumbye uja muri mu kintu kitamwinjizira amafaranga abantu menga uri kuramutuka. Twebwe no kuri byaratanguye ndibuka kuri ndaha narabivuze ingene twatanguye buke nyene twebwe turabajene hagati yacu turagerageza nkuko nayivuze nta buryo bwinshi dufise na sponsor ariko turatijana tukabika make hama tugatanga ibyo dushoboye gutanga nta bintu byinshi dufise nkuko nayikubwiye ariko turagerageza uko dushoboye kose tukiyungunganya hanyuma tugashobora gukora icyo gikorwa mugabo hari n'abantu badushigikira cyane Madame Jolene ndaha TV kandi ngendera ndamushimira cyane gose kuko iki gikorwa kuva ndagitangura iyi ni novuga ko edition ya kabiri hose vraiment yadufashije hose nukuri yumve ko ndamushimiye cyane kandi imana muhezagire cyane gose shimire na Sami boss wanje gora muri Imperial TV. Sami yaramfashije kugira iki gikorwa gishobore kugeraho kigeze uyu munsi kandi kugira ngo dushobore kugitangura kandi n'ubabandanya dushigikira nuko nshimire n'abantu bose ni benshi gose bashobora kudushigikira kandi nshimire ni team Love Nation ukuri n'abajene ntabuzi bafise mugabo baragerageza ko bashoboye kose kugira ngo bashobore gukora iki gikorwa n'umutima w'urukundo nkuko twitwa Love Nation bisigura ihanga ry'urukundo rero bisi tugerageza ko dushoboye kose kugira ngo dushobore kwereka urukundo abantu batishoboye cyane tugendera abantu badashoboye kuyumvirwa n'abandi bantu. Ego nabonye ko ngaha hariho yindi team yitwa Kazoza Care for Children kugira ngo iyi collaboration ya team zibiri zitandukanye imeze gute ko mazimisi mbona amatimu nkaya ariho tumaze tubibona bakora ibitandukanye ko umwe yose akakora ukwiye kugira ngo mukorabore muri team zibiri vyagenze gute. Kazoza Care for Children baratubonye igikorwa cambere twakoze tuja muri orphelina hanyuma baca bavuga ati yo mubikora neza cyane aca bavuga ati byo bavyiza ikindi gikorwa muzotegura tuzobe turi kumwe twese tuzobe turi hamwe tuzobikorera hamwe yego cha tubabwa ati nta kibazo vraiment karibu kuko ibikorwa dukora tubikora kubw'urukundo kandi nabo baje kubw'urukundo tutegerezwa gukorana yego mbanza imbabazi imbere ikibazo ngire mbaze ariko uramabara nyene cyanje mo numva mwana ikibazo kubera iki mwahisemwo gukoresha TV nkeyi mutashikije banati twavuze ko nk'iki muze mudushikire habaza nabandi baze gutangariza abakunzi berekana icyakozwe.
Kwiki tutashobora guhamagara ayandi ma TV. Twebwe gushobora guhamagara andi ma TV mugabo nukuri icyo kibazo cyangora kwishura gatoya cyangora kwishura sikwikumira ariko nandi ma TV tuzahamagara mu nyuma mugabo ndaha TV novuga ko ari family novuga ko ari famille yanje kuko inshigikira kenshi sindinda no kubisaba no kuri Madame Jolene nukuri n'umuvyeyi wanje sindinda no kumusaba fa kumubwira iciyumviro canje gusa aca yumva ico mbashatse kuvuga rero nukuri nta nguvu nyinshi nashize mu bwira nshobora kumusaba Madame Jolene kiretse yuko namubwiye igikorwa tuko turategura acambwira ati nukuri ntegerezwa kuba ndimo ego mwadusengeye cyane je naswe gwava nahanya gakiza nuko ngenda saze nanje nafashe idini navuga ati nakaranye magare kwidini yo yose mave mpengama ariko amasengesho mwakoze yarakwiriye kabisa umuntu yugura umutima akumva yuko ari muri mukore kimashize cyane amasengesho imbere mugasenga umwanya muremure kandi ukwiriye kabisa mugasigura ijambo ry'Imana twebwe nukuri umugambi wacu canke impamvu yacu yo gukora iki gikorwa cyane sugutanga gusa ariko turanakora kugira ngo tubwire n'abantu butumwa bwiza imbere dushira imbere ijambo ry'Imana imisi yose dushimbere ijambo ry'Imana kuko tubahaye umuceri n'ibiharage ejo ushobora guhera ariko umuhaye ijambo ry'Imana rizomufasha ubuzima bwiye bwose ntiribora rizomushobora no kumushikana mu ijuru niyo mpamvu rero tubanza kubabwira ijambo ry'Imana kugira ngo ejo nejo bundi bishitse akitaba Imana kuko twese tuzopfa bishitse agapfa azokumve yuko ashoboye kuja mu ijuru amahoro ego wika tukurikirana ndaha TV kuri no mwanya nawe yo ari mu bihe bigoye aho akeneye ubufasha kuri Love Nation team mubwiki mwizeza ko nabo umunsi muzomushaka cyo bimeze ngo birashoboka ko Love Nation tugendera abantu bose kenshi abantu bababaye canke abantu ntibabagowe mugabo nawe burya hari ikintu buzi nk'ubu dushobora no kukwiyumvira ko tukazi wawe rero ntitugendera abantu gusa nk'abo ariko abantu bose nukubona tuzogera ko dushoboye kose tugendera muga ntitwashoboye kugendera abantu bose ariko ahashoboka tuzohashika dushobojwe n'Imana kandi murakoze cyane muri Love Nation team twitege iki kandi apari yabanya mwaje gukoresha no munsi nukuri dufashijwe n'Imana muri Love Nation mwitege ibintu bihambaye mwitege kubona abantu benshi apana baronka ivyo bajya gusa bitege kubona abantu benshi bakizwa abantu benshi babohoka mwitege no kubona abantu benshi baronka ubuzima baronka ivyo tuzoshobora kugerageza kubashika ko aho dushoboye no kugerageza kubaha ivyo dufise yego je ndabashimire cyane ku gikorwa mwakoze Imana ibahezagire cyane bindahati ibintu ndabashimiye cyane Madame Jolene ndagukunda cyane gose Imana iguhezagire yame guhezagira kandi yame moya muhezagiye kubera hajya umutima utanga wa muronka imisi yose ngare buzo kumukunda gose je cyamfuka kwa nani sayo ndamukunda gose fete tumukunda gutandukanye murakoze cyane yego yes bakunze banda TV sinahereje hajya kwa Jele wenyine reka ndabereke numwe mu bantu bafashije kugira ngo agire cyatubwiye kavuye ku mutima kuri ku bintu yaba yarose mama ndabaramukeye cyane Nukuri ndashimye ku bintu mutugiriye uko mutugize ariko muzogira n'abandi kandi nubo muzogaruke mwongere mutugire uko biradushimishije cyane kubona tubona abantu nk'aba batugiriye ibintu mwene ibi Imana ibahezagire ibongerereza imigisha uko mutugize aba ariko muzoguma amena ego mama we baguhaye udukino duki nimba wavyihweje neza bamfashize impuzu barampa umunyu barampa umuceri barampa ubuyi barampa ibiharage bampaye n'ukuri nashimye ibyo n'agatenge warukibagiye bibi nawe gira akajamo kamwe basubabwiye abantu babategure tuno tu nasimye bampaye n'agatenge bampa n'ibifungurwa eka byinsi mbere nta nibyo sikana vuba mbere ndahamagara umwana aze kubintwaza urambwira ngenda gufasha kwigutwaza kweri kubera burya naye ndabishoboye ego nababwiye ko timu ni zibiri twabonye Love Nation team turabona na Kazoza Care Children sivyo Kazoza Care of Children Kazoza Care for Children ego ndashaka kumenya neza ikibazo ca mbere muri introducer mukavuga abari kwadukurikirana babamenye mwa muri bande mwitwa bande Kazoza ni giki mwabishingiye kugira ngo mukore ivyo bintu amazina yanje nitwa Iratwonge Arestens abandi secretary assistant
wa Kazoza Care for Children nga mu Burundi. Kazoza Care for Children ni ishirahamwe rijeje gufasha batishoboye. Suko nuvuga ngo ririmo ababosi cyangwa iki oya, ariko nuko bafise umutima w'urukundo. Dufise umutima w'urukundo ugira ico dufashije kugira tube twashatse kubaho habe abandi babayeho kubera twebwe. Narandiriye tusaye dufise abana dufasha mu ntara ya Muramvya aho neza aho bita muri Karubabi Harvest School. Saye dufise abana bashika kuri 10 turira amashuri. Muko mu vyuma ni Kazoza Care for Children. Twaravye igikorwa cyambere twakoze twokora kazoza kumwana ni kumurira ishuri no kwiga ko bavuga kazoza kumwana ko kari mu ishuri. Nico twabanje gukora kari mu ikaye mu bisanzwe. Ego nico murakoze cyane. Ego wavuze ngo ngaha mu Burundi siko bariho irindi shami rya Kazoza mu bindi bihugu atari Burundi cyane. Ego abaritanguje Kazoza Care for Children ntibari ngaha mu Burundi, bari mu bihugu byo hanze. Hariho Marie Jose, hakabaho na Rizi Rakoze, hakabaho n'undi muzungukazi yitwa Janine. N'abantu batatu bagiye hamwe bafise umutima w'urukundo, naho ndabona urwo rukundo rwabo. Bafasha abantu ataco biteze kugaruka, ariko bafise umutima w'urukundo kugira bafasha abantu. Nabo batanguye natwe baca baratwegeranya baratubwira ati nimuze ko mwe muri ngaho hafi mu Burundi mutotubere ijisho. Nukuvuga iyo turi ngaha anye nabo bari ngaha anye kubw'umutima. Iyo tujya hose baba hazi baturungitse n'igikorwa twaraciyumviriye turi kumwe na Love Nation baraturunga tigenda mu kufatanya nabo nyene mufashe hari anye. Ego hanyene kuri Love Nation kikorwa namwe mari bikora mwenyene kikarangira kigakogwa. Love Nation bari bikora bonyene kikarangira gakogwa, ariko kubera iki mwiyumviriye tireka twiyunge tugikore hamwe twese turi groupe zibiri. Mu Cyongereza bavuga ngo together as one cyangwe ahari amahoro muhoro uramwa. Kandi Love Nation nabo nyene twasanze twahurije ku kintu kimwe, twasanze dufise umutima umwe. Turavuga ati dukore ikintu kiri big, ikintu ubona ko kitari ikintu gisanzwe. Twazana imiceri, twazana ibiharage, twazana ifu y'ubuyi, twazana amavuta yo gufungura, turabaha ibitenge. Twagiye hamwe na Love Nation nitwaje twigabura imigwi, ariko twavuze ati dukora ikintu kimwe n'imigwi ibiri, ariko ikora ikintu kimwe. No twahurije hamwe duhuje umutima n'inama turagikora kino gikorwa. Ego abariko baradukurikirana muri no mwanya akajambo kanyuma bo babwira na cyane cyane abantu musanzwe musangiye ibikorwa byo gufasha abandi. Bwa mbere cyo nagira mbanze ko kubwira ko barakurikirana Ndaha TV. Gufasha suko ufise byinshi, ariko gufasha no kufise umutima w'urukundo. Aho tuzadukora ibikorwa byo gufasha nagomba ndabatumirire ndabatera kamo ko ico duko turakora igikorwa bavuga mu Kiswahili ngo maripo ni hapa hapa, kandi tuba ubeho kugira abandi babeho kubwawe. Kirufashije nawe uzofashwa, fasha nawe warafashijwe. Murakoze cyane. Ego saho iruhande wanje ni kumwe na de quartier wo ngaha anya ISOROREZO. Reka nawe tumuramutse yagire utuntu tubiri tubwira anadushikirize akanyamuneza yo bafise kuri kino gikorwa cyabaye no munsi. Mutabanda baramukiyesha amahoro neza, bimeze neza. Ego cyane. Ego ibwa mbere baza kukuraba abantu kugira ngo bakore iki gikorwa we wavyakiriye gute? Bakiza kubimbwira narumvise nezero cyane, numva umutima wanje umeze neza nkurikije abantu n'amazina twari dufise twaronse abantu tubona bakwiye gushigikirwa kuvyo kuri byaranezereye cyane. Ego abantu bakeneye gushigikirwa ngaha anya ni benshi. Eske iyi liste ni watanze ati ndafise abana bacanke nibo bicaguriye? Mbo musangwe nibo bicaguriye, ariko bamaze kumpa liste nkaraba nasanze aba bashize kuri rutonde ariho nanje bari ku mutima wanje. Ego ikintu gikuru cyambere je nashaka yuko utwovugana naco nyamukuru je nashaka yuko tuganira ko ndashaka uvuga akajambo kamwe kuri bano bantu bateguye kino kintu n'abariko baradukurikirana ubaterera kamo nimba bafise uburyo bwo kubikora nabo bakabikora. Ego cyane. Ubwa mbere ho namanza gushimira abantu bakoze ibi bintu no munsi, tubakengurukira cyane kuko ni Imana yabakoresheje. Turazi ko hari benshi bafise uburyo mugabo batamutima wo gukora ibikorwa nk'ibi bafise, ariko usuko bari bafise uburyo bwinshi cyane uburyo buhambaye, ariko n'umutima w'urukundo Imana yashize muri bo batumye bakora ibi bikorwa. Rero turatera kama ku by'ukuri nk'uko twabivuze, aba bakorewe iki gikorwa saba gusa, turafise n'abandi, turafise n'abana bahivye amashuri bataye amashuri kubera kubura amakaye, kubura uniforme, kandi ugasanga bagize mu mezi akuze mu 8 mu 9 ugasanga bataye amashuri, mugabo kubera kusanga imiryango myinshi tari mike ari bantaho nikora, ugasanga umwana arapfiriye hagati
ukabura akazoza kiwe ukabura yazoja niyazova rero dutera kamo umuntu wese ashobora kutwumva ari hirya no hino mumve by'ukuri ko hano ISOROREZO turafise ikibazo c'abana benshi baheba amashuri kubera ubukene buri mu miryango yabo rero wogira icakora wokoreshwa n'Imana yogikora Imana ibahezagire cyane. Ego ibintu ni Yesu yabikoze baranezerewe nko bibona umunezero ni mwinshi kabisa nga ISOROREZO ibintu byari biryoshye cyane byari bihindatiye ijisho nanjye nka Elma Love mwari kanababwiye ati guma mukurikirana ibiganiro vya Ndaha TV mugire subscribe like share na comment urabona intambo ziriko zirakubitwa abatamba batamvye je ndabasezeye mvuga ati tuzosubira aho utaha mu bindi biganiro murakoze cyane ntiwibagire ukanda subscribe like share na comment.